Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abasoda b'u Burundi batari bake bongeye kwicirwa muri Kongo. Ibi akaba ari ibintu byahuje imitwe abategetsi bakomakomeye bakomoka muri CNDD FDD, bamwe bakabona ko iyi ntambara yo muri Kongo igiye kumara abasoda b'u Burundi, kuko ku munsi wo kuwa gatandatu harapfuye abasoda batari bake harimwo n'intwazangabo zikomeye cane. Ibi byose bikaba byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo ariko arakora ari ukurimbura igisoda c'u Burundi ndetse no kwica igihugu ku rugero rukomeye cane. Turaza kubabwira umubare uteye ubwoba w'abasoda b'u Burundi baguye kuwa gatandatu mu gitero bagabweho na M23, ndetse tubabwire n'abakiriko barashakishwa baburiwe irengero. Ibi byose nyine ikibabaza kurushaho nuko imiryango yabo itariko irabimenyeshwa, kandi hakaba hari n'amakuru avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye n'abamwegereye bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo banyegeze ibitigiri by'abasoda b'u Burundi bariko baragwa muri Kongo. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cane ari kuvugwa muri CNDD FDD, aho inzu iriko irasha. Abategetsi nka bose bakomoka muri CNDD FDD cane cane abajenerali bose ntibemera ko Perezida Evariste Ndayishimiye yokongera kwitoreza kurongora igihugu c'u Burundi mu mwaka wa 2027. Bavuga ko ibyo amaze gukora ari byinshi kandi ko biteye isoni, bakavuga ko rwose igihe cyari kigeze kugira ngo bashireho undi, ariko nanone bakavuga ko ari ibintu bitaza koroha cane, kuko Ndayishimiye biraboneka neza ko ashaka kuguma ku butegetsi, naho nawe ubwiwe abizi ko nta bushobozi n'imbaraga afise zo gutwara igihugu c'u Burundi. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, ico busabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone pyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Twatebye rero amakuru yacu tuyatanguririye Rumongi, aho amazu 6 yahiye aratokombera. Uwo muriro wadutse muri quartier Sahuri ku mugwa mukuru w'intara Rumongi, ubumanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Insinga z'umuyaga nkuba zakoranye ko zoba arizo ntandaro y'uwo muriro warigise ibintu bitari bikeya. Igipolisi nticatabaye kubera kubura ibitoro. Ayo mazu 6 yakorerwamwo studio y'imiziki, amazu y'idandarizo 2 hamwe n'ububiko 3 bw'ibidandazwa. Uwo mucanwa wadutse hafi isaha 8 z'ubuca bwo kuri uyu wa gatandatu. Kubw'ababibonye, isoko ry'uwo muriro ryoba ari itsinga z'umuyaga nkuba zakoranye ko ico bita ko zakoze siriko. Byononekaye byoba ari umurengera. Amamashini akoreshwa mu rubyi hamwe n'ibyuma mu muziki hamwe n'ibyuma byazo, inyuma ibyuma bikanyisha ibyuma byatsa umuriro, byose byarahiye biratokombera, ndetse n'ibitari bike bikaba byarahombye cyane. Duharura uruhombo rurenga imiliyoni 50 z'amarundi. Niko abene ibyo bibanza bagaragaje umubabaro mu gihe bavugana n'ikimenyesha makuru SOS Media Burundi.
Ku wa 10 Nyakanga imodokari nshasha amazu abiri nabyo nyine byarahiye biratokombera. Ni mu gihe umuriro waduka muri karitsiye Birimba ico gisagara nyine. Umukenyezi umwe yarakomeretse bihagije cane. Haba aho hambere cane aha ha kabiri igipolisi kijejwe gutabara no gukinga impanuka nticashitse. Twarahamagaye igipolisi co gukinga impanuka kugira kize kudufasha, ariko catubwiye ko ata gitoro gifise co kwikamyo izimya umuriro. Niko abahishije amazu kuri uyu wa gatandatu bidoga. Umwe mu bajejwe intwaro ku rwego rwo hasi yemeza ko iyo batabara abanyagihugu bakorakorana bakigwanako ivyononekaye vyari kuba umurengera gusumba. Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Rumonge basaba igipolisi gukora ico kijejwe mu gutabara mu bihe nk'ivyo, kandi bakavuga ko rwose bibabaje binateye isoni kubona igipolisi kivuga ko rwose cyabuze igitoro cyo kuza gutabara. Ibi akaba ari ibintu bibabaje kandi biteye isoni, byerekana ko iki gihugu c'u Burundi kigeze ku mfiro, kandi akaba ari ibintu byerekana ko abarundi ubwabo ari bakwiye guhaguruka bagatabara igihugu. Mbere yuko tubabwira amakuru ajyanye n'igisoda ndetse n'abasirikare b'u Burundi bamaze kugwa mu ntambara muri Kongo ndetse n'ibiriko birakorwa kugira ngo Ndayishimiye n'abo bafatikanije gutwara u Burundi banyegeze ibiriko biraba, reka tubaze tubabwire nanone iduga ry'ibiciro rikomeje guteza igihombo ndetse n'ikibazo gikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi, kugeza aho abatari bake batangiye kuvuga ko iyi ntwaro ataco ishobora kumarira abarundi. Nyabuna bakavuga ko rwose aho ibintu bigeze uyu munsi ari habi cane, ariyo mpamvu abarundi bose guhera kuri wese ubona ikibazo kiri mu gihugu c'u Burundi bakwiye guhaguruka bakikuraho iyi ntwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo, intwaro imaze igihe ipfukamye mu nda abarundi, aho batari bake bavuga ko rwose bamaze kurambirwa ubuzima bubi babayemo kubera ubutegetsi bubi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Bubanza ibiciro by'ibifungurwa biguma biduga. Ibiciro by'ibifungurwa biguma biduga uko bukeye mu ntara ya Bubanza, uburengero bw'u Burundi. Abasumyi baridoga kuri ibyo biciro bidahengeshanya kuduga, bagasaba abajejwe intwaro gufata ico kibazo mu minwe kugira ngo ibyo biciro bigabanuke. Bw'abanyagihugu b'Ibubanza birababaje kubona igiciro cy'iduga amafaranga 300 buri ndwi ku kiro c'ibifungurwa kigurishwa. Ikiro c'umuceri ubu kigurwa amafaranga 4,000. Ikiro c'ibiharage kizimbutse kiri ku mafaranga 2,800. Igitoki kigurwa hagati ya 1,500 n'2,700 bivanye n'uko kingana. Nayo icupa ry'amasantiritiro 72 ry'amamesa rigurwa 4,000 by'amarundi. Umufuko w'amakara ugurwa hagati y'ibihumbi 30 n'ibihumbi 40. Iciro c'ibigori kigurwa hagati y'ibihumbi 2,000. Niko byidogwa n'umwe mu banyagihugu twasanze ku mugwa mukuru wa Bubanza, aho agaragaza akababaro gakomeye cyane, kandi akavuga ko abarundi ubwabo bari bakwiye gutabara igihugu babanje kwigezayo ubutegetsi budakorera abanyagihugu bato bato. Ntitwari twiteze ko ibiciro biduga gutya mu gihe cy'isarura. Niko uwundi mukenyezi w'imyaka 30 yidoga. Abadandaza bariko barikika mu kiza mu kurangura ibyo babika kugira ngo bazobigurishe bizimbye cyane. Ntitugira aho turangura, dutegerezwa kuja i Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi, kugira ngo tubironke. Igiciro c'itike ryo kwiyunguruza caraduze cyane, ibyo gaca bigira ingaruka nyinshi ku biciro by'ibidandazwa. Niko umwe mu badandaza yidoga. Ingaruka ku buzima bw'abanyagihugu ni nyinshi cyane kandi ziraba umurengera. Amasoko yacu gufungura 3 ku munsi ntibigikunda. Abanyagihugu basaba intwaro gukingira abaguzi ingaruka y'iryo duzwa ry'ibiciro by'ibidandazwa byankenerwa. Biboneka neza ko ataco u Burundi buriko burabikorako.
Makamba naho imirima myinshi yaratwawe n'imvura ivanze n'urubura. Imvura ivanze n'urubura yaraguye muri komini Mugamba mu ntara ya Bururi ubumanuko bw'u Burundi. Imirima myinshi yarononekaye bikomeye cane, imiryango myinshi iri mu mwiheburo ikaba ikeneye ubufasha. Imitumba ya Kivumu, Kibezi, Dongi Burasira, Ponda na Taba niyo yakozweko cane. Imirima yose y'ibigori, ibiraya, ibijumbu, ibitoki, ibiharage yarononekaye bikomeye, niko bivugwa n'abanyagihugu bo ku Mugamba. Bavuga ko imvura yononye byose yarimwo urubura n'umuyaga mwinshi, ngo nyinshi zemeza ko imirima yazo yarononwe n'iyo mvura, n'imirima yo mu myonga yaratwawe n'amazi y'isuri. Imiryango yakozweko isaba ubufasha mu kuronswa ibifungurwa n'imbuto zo gutera. Mu ntwaro baremeza ko ivyononekaye ari byinshi, basigura ko bategekanya gukora urutonde rw'ivyononwe n'iyo mvura kugira ngo bihabwe abo hejuru. Mu kurindira, intwaro isaba ababa mu mazone atakozweko cane gufasha imiryango ikeneye ubufasha. Iyo mvura y'igihuhusi ivugwa yaguye mu Mugamba kuri uyu wa gatanu, ariko gushika ku wa gatandatu ku mugoroba urubura rwari rukiboneka ku mitumba ku bw'amasoko muri iyo komine, aho benshi bemeza ko ibyabaye ari bibi cane kandi ko byateje igihombo gikomeye cane ku buryo bukomeye cane. Abatari bakeya bakavuga ko rwose bimaze kugera ku yundi murindi ukomeye cane. Tuve kuri iyi nkuru, amakuru yacu tuyabandanirize ku biriko biravugwa ndetse biteye ubwoba mu gisoda c'u Burundi, aho umugambi wa Perezida Evariste Ndayishimiye wo gusambura igisoda burundu awugeze kure kandi amaze kuwugeza ku rwego rushimishije, kuko birababaje kandi birateye isoni. Ku munsi wo kuwa gatandatu ku muhingamo, amakuru yadushikiye ntahumuriza. Abasoda barenga 40 b'u Burundi barishwe, harimwo n'intwazangabo zifise ipeta rya liyotona. Ibi byose bikaba byarabaye, ariko ikibabaje kinateye isoni nuko abategetsi b'u Burundi batigeze bamenyesha imiryango, kandi ikindi kinateye isoni nuko n'ibiziga by'abasoda bimwe byinshi bitigeze biboneka. Hakaba hari n'amakuru avuga ko hari abasoda b'u Burundi batari bake batataniye mu mashamba kugeza uyu munsi bataraboneka. Benshi bakemeza ko nabo baba barapfuye, ndetse abandi batari bake b'inkomere nabo bikaba byaragenze gutyo, ariko byose bikaba biri gukorwa binyegejwe cane ku buryo abanyagihugu bato bato batabimenya. Iyi ntambara yo muri Kongo, abasoda b'u Burundi bamaze igihe kinini cyane bayigwamo, abatari bake bariko barishwa, ariko abarundi batari bake bakabona ko iyi ntambara ataco yari itwaye u Burundi, kandi bakabona ko rwose ataco ibamariye, uretse ko Perezida Evariste Ndayishimiye ayikuramwo inyungu z'umurengera, kuko umusoda wese ndetse n'imbonerakure arungitse muri Kongo azironkaho amadolari atari makeya, akaba we adashaka guheba icyo kibi ariko arakorera abarundi. Ariko hakaba n'amakuru avuga ko abasirikare bari muri Kongo ndetse n'abasirikare bari mu gihugu c'u Burundi bose bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bafatane mu nda, amaze barebe uburyo ki bakorana n'abanyagihugu bagatabara igihugu c'u Burundi babanje kwigizayo Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko biboneka neza ko bimaze kurenga urugero, kuko intambara yo muri Kongo abasoda b'u Burundi bamaze kwitakarizamwo ubuzima ni benshi cane kandi ni umurengera. Amakuru ahari ni uko bakomeza kwicwa ku bwinshi, kuko mu minsi iheze twarababwiye abasoda batari bakeya bagera mu bihumbi 5 ariko baratozwa mu kinyegero, bose akaba nta n'ikintu na kimwe bigeze bagenderaho kugira ngo babinjize mu gisoda, ariko intumbero nyamukuru bafise akaba atayindi uretse kubarungika muri Kongo kwicirwayo. Perezida Evariste Ndayishimiye we akagumya kuronka amafaranga y'umurengera, ndetse bikaba binavugwa ko abatari bake bari kujya muri Kongo bari guhitamo kugira ngo bishwe na M23 bakajya kwifatanya na Red Tabara ndetse n'ingabo za Nzabampema. Ibi byose nyine bikaza byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari guha ingufu bikomeye cyane imihari irwanya ubutegetsi bwiwe, kandi ko bigiye kumugiraho ingaruka mu minsi iri imbere,
kuko nka Red Tabara iramaze gukomera bikomeye cyane kandi ikomejwe n'abasoda b'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye arungika muri Kongo bakigumura bakashaka kwigira muri Red Tabara kuko babona ko ariho hari amakiriro menshi. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera aya makuru twari twabateguriye, mu kandi kanya kari buze turaza tugaruka kwinyunyurana ndetse n'ihangana ririko rirabera mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.